Ubwenge butagira ubumenyi nibwo bugugu. Ubwenge canke se ubwonko n'agace k'umubiri nk'ibindi, gusa gafasha ikiremwa muntu kumenya iciza n'ikibi. Gusa tutagiye kure, umenye neza ko kugira ubwenge bwa muntu bubashe gukora neza, bubashe gutandukanya ikibi n'iciza, bisaba ko bumanza bukamenya kubimenya, bukamanza ubwa mbere na mbere bukabimenya muri make. Kubimenya bivuye mu rivuga kumenya, izina ni ubumenyi. Dutanguye ndakubwira nti ubwenge butagira ubumenyi nibwo bugugu, kubera ko iyo ubwenge ataco bumenye nta nico bwakora. Ordinateur hari abazita inyabwonko kubera mu kuyikoresha akenshi bigusaba gukoresha ubwenge canke se ubwonko ku rwego rwo hejuru. Ariko kandi twese dufise ubwonko, ariko si twese tuzi ordinateur, kubera ko ata bumenyi bwayo bw'ukuntu ikoreshwa dufise. Ngira ngo umaze kumva imbaraga z'ubumenyi ko ari ndende kurusha nubwo wowe ufise ubwonko bungana gute. Uzovyumva kenshi ngo naka canke se umuhungu wa naka, umwana wa naka yahevye ishuri yari incabwenge. Impamvu nuko yibwiye ko afise ubwenge, aca ayoba kurondera ubumenyi, maze bwa bwenge buba zero, ntihagire ico buvamwo. Urugero rwose rw'ubwenge waba ufise atabumenyi, vyakugora kuba umuntu w'igitangaza. Kanatsinda iyo uhagaritse kurondera ubumenyi uca uba ikigugu. Naho rero biva, ugomba kumenya neza yuko kugira ngo ukomeze kuba umunyabwenge, nuko uzokomeza kurondera ubumenyi, cane cane ko uwundi ari we yavuze ngo nzi ko nciye ubwenge kuko nzi ko ata na kimwe nzi, nzi ko ndi umunyabwenge kuko nzi ko ata na kimwe nzi. Iyo umuntu agiye akiga vyinshi, aragira ubumenyi ku buryo agera ku rwego rwo kumenya ko ata kintu na kimwe azi, kiretse ko akwiye kuguma yiga. Nico gituma rero ubumenyi ari ikindi kintu gitangaje. Ndagushimiye ko umwanya wafashe wumvise ikiganiro, kanda subscribe canke follow bivanye na musanze. Tibagire no gukanda like no gukora partage. Ndabakunda cane, Bayitayeri 66.